umugisha n'uhoraho yaremye ijuru n'isi. Iki gitondo ndagomba dusangire aya majambo dusanga muri Mariko igice cya 3 duhereye ku murongo wa 13 gushika ku wa 15. Maze aduga umusozi muremure ahamagara abagomba baza kuri we, atoranya 12 bo kubana nawe, maze ngo abatume kwigisha no kugira ububasha bwo gusenda abadayimoni. Aha n'umwami Yesu yatoranije intumwa 12. Imbere yo kubatoranya, Bibiliya iratubwiye yuko yabanje kuduga umusozi muremure, yaragiye gusenga. Usomye muri Luka mu gice cya 6 biratomoye neza ko yaduze umusozi gusenga, ngo akesha ijoro ryose ariko arasenga, hanyuma bukeye ngo abona gutoranya intumwa 12. Rero aha nagomba kuvuga ngo gutoranywa n'Imana cyangwa gutoranywa n'abantu uko byari bikwiye kugenda, be nico badutoraniriza. Yesu yatoranije aba bantu abanje gusenga Imana. Aha nshaka kubwira abarongozi mu gutoranya ababafasha ibikorwa, kuko na Yesu yashaka intumwa zimufasha ibikorwa, yabanje gukesha ijoro ryose ariko arasenga kugira ngo ashobore kubatoranya, atoranya ababereye. Ariko nagira ndabibutse yuko muri abo Yesu yatoranije harimo Yuda umwe yamugura. Nimba Yesu yawe yatoranije harabayemo Yuda yamuguze kandi yabatoranije abanje gusenga, nimwumva tweho nk'abantu mu gutoranya abadufasha ibikorwa ko dukwiye kurushiriza gusenga. Iyo tudasenzeho urumva kwihenda, two kwihenda cyane. Yesu rero yabanje gusenga, natwe mu gutoranya dukwiye kubanza gusenga. Hanyuma abo yabatoranirije iki? Yabatoranije, Bibiliya yavuze ngo kugira ngo babane nawe. Ikintu cya mbere yagomba wari umwanya wo kubana nawe. Mu kubana nawe kwari kubigisha, babane abigisha, babana bahanura, babane bamuraba ingeso ziwe uko abaho kugira ngo bashobore kumwigana. Hanyuma amaze kubatoranya ngo yashaka guca batuma kwigisha. Rero birasaba ko tubanza kubana na Yesu kugira ngo abone kudutuma. Mu kubana nawe niho turonkera ijambo adutuma, niho atubwirira ivyadutuma n'abadutumyeko. Rero turakwiye gufata akanya ko kuza turabana na Yesu mu masengesho, tubana na Yesu mu ijambo ry'Imana, dufata akanya ko kwihererana nawe kugira ngo turonke ivyo atubwira, hama natwe tugende kubikora, tugende kuvyigisha. Ariko navuze no gutoranya kw'abantu n'abatoranijwe n'abantu batoranirizwa imirimo kanaka. Nagira ndababwire ngo namwebwe murafise ico mwatoranirijwe. Hariho akanya mukwiye kumarana n'abarongozi banyu kugira ngo murabe uko babikora, murabe uko babigenza kugira ngo namwe mushobore kubikora neza. Hanyuma muce mugenda kora ivyo babatumye mubitahura neza. Hanyuma maze kubatoranya kugira ngo bagende kwigisha, izi ntumwa ntiyazirungitse gutyo gusa, yarabahaye ububasha ngo bwo gusenda abadayimoni, kuko yarazi ko abatumye mu badayimoni mu bintu byinshi cyane, aca barungikana ububasha. Natwe rero burya ntiyaturungitse gukora gutyo gusa, yaraduhaye ububasha. Tugende tuzi ko dufise ububasha. Burya umutegetsi agutoranije ugenda uhagaze muri autorite yiwe, mu bubasha bwiwe. Tugende tuzi ngo turafise ububasha twahawe n'uwadutumye, ubuhagararemwo, ubukoreshe neza, kandi ubeho ushima Imana ko watoranijwe muri benshi. Imana ibahezagira.